Perezida nyine yaravuze ati nta mwana ashaka mu muhanda. Niba rero ari nta mwana ashaka mu muhanda kandi akaba yarabivuze, nimudushyire mu mashuri mutubone turebe ko mutubona mu muhanda. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Imbere yuko ngira ikintu dusangira uno munsi, reka mbanze ndabumvishe kano kajembegeti kaca gipfamatwi kamanze seke gato, reka mbanze nkwenge gato imurantunga. Reka mbanze ndabumvishe gato igitumye nje gukora ino video n'igituma natanguje iyo video yabo bana, vyose mubane natwe tubije ko ido nido. Impamvu nkora bino bintu ni kugira ngo abarundi benshi bige, kubera ko dufise benshi mu mbonera kure, ntabwo mvuze bose kuko bamwe ni inshuti zanje kandi bameze neza pe, ariko benshi kuko bicura politique. Impamvu nkunda kuzana isysteme y'u Rwanda ni kugira ngo hagire byinshi mwigiraho mwige, kuko byase yuko twiga, byase ko dutera imbere. Rindira bamwe barazaga murumva we ngura nk'igihugu ngo ntabwo nkunda igihugu, ndiko mbasigurira ibintu vyumvikana. Urumva ngaho mu imbonera kure zije, wowe none umaze ki mu Burundi, none we wakoze ki mu Burundi, nuze hagira ivyo werekana mu Burundi, ntagira ivyo uza none mu Burundi, igihugu cawe wataye none, nuze ukora ibintu mu gihugu none, raba bandi ivyo bakora none. Ivyo nyine baze kugomatwa baguforcinga ngo utahe kuri by force, kuko batagira ikintu bashobora kukwereka gituma wowe wiyumvamwo gutaha handi. Ntabwo umuntu ashobora gutaha kuri by force. Iyo udatashe baca batangura kuvuga ngo uri umwasi w'igihugu, ntukunda igihugu, yaba ukunda igihugu ba waratashe, uzocipfuzasha, uzokigombasha, umunsi muzociyumvirasha. Uciyumvira kubiki bitavanye n'ibintu bariko barakora. Nizo mvugo imbonera kuri bagira. That is why mbona hari abarundi benshi batemera gutaha. That is why mbona hari abarundi benshi batemera kuza gukorera iterambere mu gihugu, kuko bagomba yuko batakuri ba force. Iyo kenshi ndababwiye abantu bagwaye ihahamuka, abantu budagipanze, abantu baryama bagakangagurika, abantu baryama ugasanga baravyuka bakaganga bakagakoma induru, mba ndiko ndavuga bamwe muri abo uyu arimwo. Ubu hari indongozi y'igihugu cy'u Burundi kuva ku mutwe hasi, hari hasi ku ndongozi twovuga ntoyi, baraguhamagara ngo taha ku nguvu. Hari umuntu barahamagarira ngo mu diaspora taha ku nguvu. Hari umunsi murumva leta n'inzego zayo zivuga ati kuva tugiye gutahana aba diaspora canke abarundi bari mu mahanga ku nguvu. Ndibaza ko aho tanyishu nimwe woronka, inyishu nayo wogerageza kuronka ni oya. Ica kabiri ngo imbonera kure ziragoma twango bakagira ukuntu ngo wamaziki wagiziki. Okay, none iyo uri kuravuga mwe muri mu Burundi muri bijuju, mwe muri mu Burundi mugira uko nimugumuke nimwikure ku ntwaro ya Sende David Day, izo ndongozi mufise indongozi zimeze uko nakuriya. Wewe ubona ko ufise ubwenge bwinshi busumba bw'abandi, ubona ko ufise ubwenge bwinshi busumba bw'izo mbonera kure, ubona ko hari ikintu wewe wamaze. Reka nkuko ujya inugumuza yaba haho ruku byaremetse uko none mwe muri ko muratatabiza na ba Pacifique Chimamanda Pacifique nabo bandi mukorana ba Reno Dibutari n'abandi benshi ba Alexis Nduhije, muko muratatabiza nk'imashini zishona atampuzi rimwo, mutatabiza kuki mutatabiza kuki. Yuko ravuga mu Burundi bimeze uko mwebwe mugitwara abo ba Pacifique muri kumwe nawe nyene ubwawe bagitwara bamaziki. Rega umuntu wose afise CV, iyo bakubajije wa maziki ni CV, kuko uraza ukamengo uri umuhanuzi, uraza ukamengo uri icabwenge, uraza ukamengo uri umusaje, uraza ukamengo ufise wisdom irenze n'iyabandi. Geroko naranene gitonde babwira ko porora ku Rwanda, u Rwanda rugezehe ico abarundi botigita baca kubita n'amabuye ngo bagiye gukoporora. Urazi ikintu bita development. Ubu urazi kwirigura saragara igituma ngo manzana Rwanda, igituma uzana Rwanda turabize ntuzusaragara ukusaba indaro, ukusaba indaro mu Rwanda. Twarumvise kuri ko rashangura asabana nationalité, twaravyumvise ivyo byose.
reka kwiga rero ratatabiza ugumuzango gira ibiko Burundi reka mbanze ndabumvishe bakunzi ba Fleury TV mubanze mwumva igituma aya majambo yose Chimamanda yavuze yafatiye ku jambo yo nase kuyitanguza reka ndayihereze Kagame avuga ngo umunyarwanda ngo yumva ashaka kuguma iyari ngo nagumeyo nimba abayeho neza canka akazakora agashima udashaka nawe kugumayo atahe ngo kandi ngo turaca n'amabarabara ngo ushaka ngo wabiduteguje turagucira amabarabara uko ni kwiryo jambo Kagame yarivuze acaraza ngo wumvise ngo abandi ntibaforsa ninde araguforsa wewe utaha muhira daboro hiyo ukora iki uritunze ije ndushaka kubigarura ababwiye ko je vie privée y'umuntu ndayijamwe en profondeur agiye mu yuwanje en profondeur mugabo reka tukubaze kino kibazo uza wewe mu Burundi uzanye iki ukora iki kutunzwe na réseaux sociaux utavuze kuri YouTube na Facebook n'ibiki baguhembera ayo masaha wirirwa urayuzwa wita abandi ngo baraganyatwa nta uganyatwa kugusumba kuko kuganyatwa ni kuvuga nka kurya uvuga n'injya mu kanwa urazokumva niyo uri kuravuga ko utavuga umengo kufisa injya mu kanwa uvuga uhekenye ndimi usubirwa niko kuganyatwa ntuzobironderera ahandi uzoza urabandanya ufata audio uvuga uzumviriza neza uzokumva kuri kuraganyatwa kuko narababwiye kuvuga muhanura igihugu cy'u Burundi si bibi mugo kubivuga uri kurakompara ugikomparisha ibihugu vyenyewe bidashoye no kwiyaga ugafata akarizo k'impena ho kagaje ugacufata ngo nakarizo k'inka kahagaze kijya gihugu cyonyene ubwacu kiraremvye igituma kiremvye aho nijya audio iyo video natanguje nabana barenga 60 barenga 60 babayeho nabi baba mu myobo kujya kwifuku abo bana bo wabonye natanguje baba mu myobo nk'ifuku ifuku urayizi urazi kuvuka ruguru baba mu myobo nk'ifuku ifuku urabona no kungene basa Kagame akaca kubwira ngo uraje kutwumvisha ngo audio Kagame avuga ngo ushaka gutaha ngo nimba baruvuze ngo harangwa abavuga ngo ko bafise ngo ubuzi ngo hanze ngo none ngo dutashe ko twashaka gutaha ngo none dutashe ngo vyogenda gute ngo kivyo dukora ino hiyo atabihari Kagame agacavuga ati ngo we ngo gusa ngo tubwire ngo ico ushaka ngo tugukorere uyu rero cakigwa rudobi ngo wumvise rero ngo umuntu mukuru w'igihugu ngo muri dere wa mbere muri Afrika uganyatwa nyene nkuko uvuga ngo abandi baraganyatwa Kagame imbere yuko afata aba diaspora ababwira ngo ni mutahe ngo tubahe ivyo mukora kuko avuze ati ngo fofa kutubwira ico ushaka gusa utahe nabanza afata abo bana barenga 100 abo bonye nabo ndagohaye na karoro k'abana suwasani baba mu mwobo nk'ifuku uwo mwana abo bana bo bamwe mu baserutse bavuze ati none kuvuga ngo ntudushaka tuje mu muhanda umvise ko yatangura kushaka tuve mwibarabara tuve muri buno buzima dutware kwishure none dutware kwishure none ukuraza ngaho ganyatwa ngo yohaba bavatanga mu diaspora ngo amuzanye mu Rwanda ngo areka aramuha imitahe ngo areka arabaha ivyo bakora ngo nuko batashe abana b'i Rwanda abo bana bo ntaco bazira sabaye derere abo bana sabaye derere mu biganiro baze imisi postinga ukunze kuvuga ngo muzoze muraraba ngo abantu ngo bakora ibi kenshi mu Rwanda ngo bafisa amazuru ngo nkaho ya Chimamanda umva ico abashatse kuvuga ni abahutu ndabivuga uko rero reka ndakivuge nanje ico ndagitomora urazora abo bantu bose basenyegwa amazu abahutu urazora abo bana bose bangajwe abavyeyi babo bawononekaye birirwa mu rutuyuyu niki n'abahutu kubera iki nibo benshi ni 85% mu Rwanda ni 85% izo nkotanyi ni ibice 14 ivyo bice 14 byarakwiragiye mu mabiro yose leta y'u Rwanda urabizi ko ari inkotanyi gusa ari ubwo bwoko nyene bwanyu uri kuragira ngo uri kuravugira ariko nta kizoguhindura icururi ico nyene kandi siniko ndaza gushimangira ku vy'ubwoko mugabo nkuko wavyivugiye ama agenda arazibitse ziga nashatse no kuzishurako ngo uzurayo ngo majority y'abantu ngo bage bindaya bononekaye bagiri kwingeso mbi bose ngo afise ngo mazuru ngo afyase ngo mubiravye ngo muzobibona ugacuza kuvuga ngo ntabwo kuvuga nico tonakubwira ati woragangabuka umva urikangura ukavuga ati yo burije ntarapostinga ugacuza rondera subject ukarondera title ukaburanditse donne n'importe quoi ugacuza rero ngo uragangabutse nawe ngo uravuze bro twebwe turaciye ubwenge ndagusubira abarundi baraciye ubwenge kandi ku rugero rushimishije hanyuma
nimba we wipfuza ivyo we wipfuza canke nkuko wowe ubivuga nta murundi numwe atavyipfuza narabikubwiye n'ubundi abigusubiriyemo nta murundi atifuza amatrain nta murundi atifuza ama metro ama highway amabarabara yo hejuru nta murundi atifuza kubona gushika ku mbibe zose z'igihugu no mutanganyika hacanye nta murundi atifuza ivyiza aho nta bwenge yobagira none twatura abarundi gute twatura abapatriote gute twatura bene Burundi gute tutifuriza igihugu cacu iterambere twese turacifuriza iterambere mejo terambere ushakarize mu nzira iyi dukureho indongozi dukubite kudeta tugumuke tuje kugira ibyo muri Kenya bariko baragira tugira ibyo bariko baragira muri Amerika Gari nabonye utangaza ngo abantu bafise ingeso mbi ngo baza mu bihugu bitari vyabo ngo bakagumuka udashimye kuba muri Amerika ngo kurikira ivyo Trump avuze ngo ja mu bindi bihugu ngo vy'abavoyu ngo hari bihugu ngo bibagenewe ngo uraye ngo mwenwe muzana ngo amadroge nibikina nabonye posting ivyo bintu none namwe tuvuze duhindukije iryo jambo wavuze udashimye kuba mu Burundi numa ugume hiyo muri Amerika hari umuntu araza kugudipo hari leta y'igihugu leta y'u Burundi araza kukudipoting araza kugusaba ngo bakudipoting utahe we kandi wewe ukungene biri ntushe no gutaha mu Burundi uzotaha muri Nigeria none witwa Chimamanda utage muri Nigeria naho uzotaha mu Rwanda uhayagitsa kandi igihugu kigusesema ukaba ufise ikindi kiri ruhande yaho hakujya ku birometero bingahe urazogenda uhitemwo iyo ni nahaza kandi sukuvuga ndiko ndavuga amajambo ngo je kukonfansa nje kukuburira indero nje kugutuka cenje kukujya umutima no ndiko ndabikubwira uravuga ukibaza ngo uravuga neza gusa ukarenza urugero ugasanga watanguye no gusesema wabaye igiseseme umuntu akumva yocira kumva yodahwa nababwiye mushaka kuvuga umuntu akunda igihugu cy'u Burundi uravuga ati okay ko kijya kibazo carirya barabara rimeze uko kikaba kimeze uko nuko canke rirya barabara kumengo ricafye nabi nta kuntu mworikora uko nawe ukazana iryo wacafye neza ugakosora aho niho uri umupatriote ugatanga iciyumviro ntuza gutukana liberté d'expression c'est pas à dire gutukana kubura indero ukaza ngo yengwe mbonera kurengo zizoca ziza ngo zimbwire ngo uri gicucu ngo kizukungo kora ngo arivyo bavuga ngo cyo Rwanda nzoruvuga ngo ndabereke ngo yo ubufasha u Rwanda imyaka 30 bamaze bayobora ugafata n'imyaka Magufuri n'ivyo yakoze muri Tanzania bafise ni barabara rica kuri yose ya hejuru ukacuza kuturogodo akarorero ku Rwanda ugo muri Tanzania nta butinganyi buriyo yaranabwanse yanse ubutinganyi yanka na corona nivyo ngaha mu Burundi twanse mugabo urabiterambere wofu muza no kutubwira Tanzania ukatubwira na Kenya u Rwanda rufisiki mbe wabonye kuri BBC no munsi BBC gahuza miryango abajournaliste bayo 98% n'abanyarwanda nibo biyandikiye ati inzara mu Rwanda genda urabe kuri page ya BBC genda umviriza amakuru yo mu gatondo muri BBC ugacuza ngo uri kwaza ngo guponda Burundi umukeke kumwe n'ibihumbi 50 mugenzi wanje yagiye kujya muri restaurant mu Buyenzi yitwa mwana baze kononekana na Pacifique ngo dufise ngo makuru muvisa makuru izo mvugo dufise makuru ni nkuko natwe twovuga ati dufise makuru ko Chimamanda akora ibi muri Amerika dufise makuru ko Pacifique nanaka Alexis Nduje nanaka bifuza gukora ibi bya dufise makuru havyo dukeneye duhe fact ngo ushaka ngo genda ngo giruko no kungo mu Buyenzi izo restaurant nimba umukeke kugugwa 200 bakaba bawujya abarundi ntibakenye nimba umukeko ngugwa senkantimira bakaba baparvena kuwujya abarundi ntibakenye nico gitwa ariko ndababwira ati iri kuracoza igihugu cy'u Burundi buraba amajambo uvuga urabe na content uvuga urabe niyo zigushikana nico ushaka gushikako kuko haro nibindi bintu uvuga ugasanga nta wivuyemwe ugasanga nta na fact ugira nta kuri aho ibujumbura tuba mu mapoissonnerie wowe nimba wiyemera nabikubwiye nabwira na ba Pacifique murazogira ikiganiro mudutumire hanyuma tuje nimba ari muri yo live jewe mu kiganiro natsi imodoka ngende kuri poissonnerie ngure muri ko murabona live ndababaza ibiciro nangahe muzogombe numuzovuge ngo wagiye ngo aho wateguye apana ngo wagiye aho wateguye no muzogombe mushwazi somvuga ati genda muri poissonnerie nini
hama tureke ivyo muvuga arivyo bemureka gukavya yaba ahubwo mwe muvuga ivyo mwipfuza ko vyoba kuko yaba vyobaye nkuko mwe muvyipfuza nitwoba tubayeho mu Burundi finalement muvuga ko duhembwa nabi muvuga ko ata mahera yataye agaciro none tugiye dukuye tugivu bemura ibintu muvuga rabo muri ama content mu create nadivuga ngo abarundi ngo nimwigire ku Rwanda ntaco twobwigirako naba bajije abanyarwanda none baranyishura nawe nturanyishura ushaka u Rwanda tugwigire ko ubutinganyi guca munyo mu gisusu ahaca umwanda mukuru mushaka u Rwanda tugwigire ko kuja gusesa amaraso muri Kongo ukunze kuvuga ngo nengo Kagame ngo nimbagenda kwiba muri Kongo ngo nengo mwene mwenda kwiba wumva ufise ubwenge ngo mbe Kagame ngo nimba yiba ngo akaza kuba ku Rwanda ngo numugabo ngo nengo mwene namwe mu bufisa mu Burundi ngo mu bukoziki ubu uri fier kumva Kagame agenda kwica abantu muri Kongo niho navuga Diego kudakomeye neza mu mutwe cyangwa tushaka ko wari kugaruka kwa Rojanti nimba muri Amerika aho herereye vyaranse ko bakugongora neza ubutonde buje ku murongo urashaka kuvuga ati ngo ndamushigikiye ngo nimba yiba ngo akaza kuba ngo Rwanda ngo ni sawa hariya akudaharura imitwe bakereye kudaharura amaraso atemba mwisi mu butaka bwa Kongo bariko bariyitirira mbere ko muvuga ngo si yari gute Amerika yovuga ati vayo agacanyegera ubarihe ntamaze imisi 15 nk'ubu yabari ndongozi y'u Burundi igwaye na gatoye isumu baramaranye baraketse kanoko ko mutaye ko muraganya twamuvugiye Kagamari ko mu rugwiro bacecetse ko ata TV online nimwe cyangwa televiziyo y'igihugu kiravugiye Kagamari si ubwoba so mucece ntagomba kwinya ko kwera yananiwe kuja gusinya amasezerano muri Amerika ahandi naho ngo agwaye kanseri yo mu bwonko woreka kugira inzigo gute uzi kugendana ikivyimba cyo mu mutwe ukagwara na prostate ibintu bibiri uba waripfiriye ico gituma kuja gukerera ubwana inzoya abanyeshuri bafata ku nguvu muri Goma na Bukavu ataburemera bibonamwo ntituba tubuze ivyo tuvuga bimuraba ama content muvuga ibisigaye naho muzohinduka canke mureke igihugu cy'u Burundi nta frontiere muzogihindurira mwena bakagenda mwifuza gutera muraza muzokwakirwa eka noneho nta bindi vyinshi no kwirirwa ndavuga ariko abaganyatwa turazi iyo muri abaganyatwa ni bene mwebwe reka ndakongere ndakumvisha kwingene bataka abo bana iyo ni imwe gusa mfise nyinshi u Rwanda rateye imbere u Rwanda rerere nta nyakatsi nta okay izo nzoya ko zisaba zije kwishura ko batiga ku buntu mu Rwanda none uganyatira ku gasozi sha